anniversaire rindira niyaza cyo tumuririmbira umuhewe yafata umukate kumaha umugende tumurindira ati sike none turabafana uri umufana wa Mimi none uri umufana wa Mimi uramukunda Mimi none wewe isabukuru nziza Mimi isabukuru nziza joyeux anniversaire dukomera amashirero anniversaire nibaye are mu mukate rero agiye Mimi bise irazareza kuva mu gitondo ntirazana mu mukate arundi murazana mu mukate nko kuva mu gitondo none je umutima ko nabugize beze guterera bibi herare tumuririmbire kandi joyeux anniversaire none abantu barakora abafana turabafana nako dukwiye aha turakomeye aha duhagaze ku mugabo akomeye cyane Ikintu cyambere je nanosha kubwira abasineyazi wese naharanira iterambere ryiwe kabisa yirabe we ntagire competition n'undi muntu ndeke kuvuga ngo naka ngo ranzamukanye ngo rikambugara mu kubite hasi mani nta uzibira umugisha wowe oya ntibikunda asha ushobora kugerageza je kunzibirira Mimi ariko Imana yanjye rafite ibyo yantegure kandi wowe urinde imbere y'Imana kabisa nta muntu ashaka kuzibira umugisha wowe ntibibaho niyo mpamvu nubona umuntu ateye imbere mufata ukuboko ko nje nintera imbere benisha nawe uze buteye imbere ari ibintu by'amajambo menshi biko biravuga ngo yuko ngo Mimi ngo atware umugabo fans sinone Mimi atware umugabo byavugiye ako benisha ngenda afite umwanya gutwara abagabo bandi ntabwo gutwara umugabo umuntu ubwo nje nabuze umuntu yondesha nkatwara gwawe nje ujya n'umugise wibige numvi narabyumvise ujya n'umugise wese Desire mbaba hehe ujya ngo amugura ijya mu uyo navuga ujya mu Desire urazi ko ari umuntu ashigikira impano z'abarundi bose urabizi nanjye rero babona postinze yashikira nyine ibikorwa byanje kandi buri musineyaste wose aramushigikira Desire ujya Desire ashigikira musineyaste wose buri musineyaste wose umusineyaste Desire adashigikira azavuge hano kabisa umuntu wese atigeze ajya amafaranga ya Desire no kuvuga yuko amakuru atanyerekeye iyo yinsaku n'ibiki nje ntayonze hari n'ibintu mara numva muri filime nkabimenya natevye ubahe nkabyumvira ndi muri shooting tubako baravuga utudumbi tujambo jambo rero bimena umutwe rero ibintu byinsaku ndabyanga namakuru abatanyerekeye numva guponda naka bikumarira iki ugafata umwanya ugaponda umuntu wewe gufata umwanya ukavuga nabi naka wewe bikumarira ko iyo mbuto uri kurabiba kari nayo nawe ejo uzimbura nawe byo bazoguponda erega inosi isi guhereza icyo wayihaye sivye ko nzihanije ko hari abantu bankunda ariko n'abanyanka barahari kandi abanyanka bahari kugira ngo nyine nkomeze kumenya ko ndi mwisi hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana n'amatanguriro yanje yoba mato cyane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka niyo mpamvu Imana yavuze ngo izoshigikira imirimo y'amaboko yacu ntizoza kugushigikira uryamye mu gitanda urumva cyangwa uri muhira ni ukuvuga yuko umuntu w'umwete nkawe kubona uri gukoresha telefone kabisa biriko birangira birambabaje cyane birababaje cyane ni ukuvuga yuko nukuri bakunzi ba Step Made mu byukuri mwebwe muko muradukurikirana ngira icyo mukoze iyi telefone ndayasema izina rya Yesu amen sema amen mana Benish urazi ko ari umunyamwete urazi ko akunda gukora rero mwami ndakwinginze ngo umuhe kamera mu izina rya Yesu Kristo ibyo gukomeza gukoresha telefone ndavyasema izina rya Yesu Kristo mana mu kanwa kacu washizemo ububasha ndatuye telefone ndayasema izina rya Yesu Kristo Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire Mimi. Joyeux anniversaire. Dukomera amashi rero. Anniversaire nibaye. Are mumukate rero. Agiye. Mimi. Bite. Iraza neza. Kuva mu gitondo ni arazana mumukate. Yarundi murazana mumukate ngo kuva mu gitondo. None jewe umutima ko nabugize beze guterera bibi. Herare. Tumuririmbire kandi joyeux anniversaire. Nara abantu barakora abafana turabafana nako dukwiye. Aha turakomeye. Aha duhagaze ku mugabo akomeye cyane. Mimi biterera. Icara rero mu kibanza cy'itekane twagutekanije icaraho kuri place d'honneur ingona namwe gwere muze mwicare hajya none anniversaire ntibayicara hajya nawe wicaraho icaraho je abatumire utubwire rero ko no musi wavutse tushira ngaha rero bacazana n'imbuga itadusangire sivyo none tumuririmbire kati tumukomera amashi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mimi, joyeux anniversaire, sabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza Mimi, sabukuru nziza. Zimya buje rero. Mimi biterera. Arura ko dukomeye. Abandi barihe kuma sati gusa ngo anniversaire twe twakoze bikorwa sone netse. Yenge muraje kandi. None waruzi ko bazi muri programme bari bayitse. Twayivuganye rero bambwiye kuri nga. Dufashe imbuga rero ni sahani tujye mukati. Yes. Muzana imbuga. Tujye keki. Asha. Birakoretse. Pabire sasa. Uyu ari hagati ari serega washa. Zara mukati bimeze guterera mbi. Biraza neza. Abakuri imisi. Kari. Ego sha merci sana. Ntabandi baraza kuraba tabajije abanye ngo ntahindi cyo kiraza ngakava mu gitondo. Hewe nukuri mubayambe. Nukuri. Vya vrai. Aha. Nari nkumbuye ako kango vya vrai. Tugirire rero urabako turi bangaya bajya baba ni barimwo. Turi bane batanu. Nari verzerio. Ini atari speciali. Wakoze wa Step Media. Aha, mu bukene turisuganye ko nyene sivyo none. Abandi ngira babuze uburyo urazi ko ari ubukene urabizi. Ageraje umukati. Nimba ufite icyayi tukoza ari icyayi. Icyayi je muri place cyangwa zari voka. Sivyo none. Ariko natugayira nani kandi twacaza. Azi ko twagize cotisation. Uyu yazanye igihumbi azana 500 je nzana igihumbi. Mugati wa 3000 nturiye ngaho. Ale wakuza Step Media. Atugayire friend. Oya zinagaye nuko. Sawa. Ngura ryo wewe mimi. Urakoze kunwenza. Muga biraryo chantre tavra birateza sana anniversaire nigeri baho. Na wigeze baho nki. Uvaraga vu. Ya anniversaire ni special. Ya kwanza grave. Kata keki tule. Katumukate turye. Katumukate turashobora guhindura nangora. Katumukate turye Mimi. Katumukate turye. Katumukate turye. Katumukate turye. Katumukate turye Mimi. Katumukate turye. Sijya gatatu. Ijya ijwi. Amufisa baririmbye. Bimeze gute rero Mimi? Uno munsi wagenze gute? Shagenze neza. Rugenda neza cyane. Kandi urabona ko uheze neza umunsi. Ndanakamuhera. Usize ni mapi. Urabona ko sanze ndiko nditegura. Hashi turabatanze rero abari bandi babiteguye ibindi. Oya ariko si mapi ya surprise. Ni surprise share kandi abivuge. Ni surprise. Oya. Oya kabisa. Meze gute rero Mimi? Nimbo. Amakuru ngo dorokana muri 2023 sha. Dorokana kera? Hako ndakubaza. Bije twahura uranyikawuje. Muri ville.
ariko benishagara oya singara wewe wari mu wasiwasi wari umuntu ashobora kukuraba kugira ni kumeze oya nari mu wasiwasi je nari ngiye gutondera igitoro nimutahaga rindira ngaha mikate uno musi wacu siwe none wari wazanye amavuta majana sensa igihumbi hani twe twenyene uno mwa muturaba nitubahako none ntujya sike itora mukate katumukate tuje nimeze guterera mimi bajya warugiye he hajya ni ibintu nanjanye muri ville musabona ka uri mu bantu tugwe neza aho yo ari nta sense basubiza umugisha amen yabuzanye mu mugisha n'ababana bose bagirire neza amana ko bakotije tukuntu bizi ariko kubahezagire amen ko bagize umutima amen ubahezagirire amana amen ya Yesu amen vuga amen tunasema amen tunasema haleluya tunasema amen fire vuga fire mimi umeze guterera mimi Nuko manje mukati ndakuzanye je ujya ndakujya cyane urazi nyoryoshe naryoshe kwe nabaza cyane hari mukati mimi makunda ni hera bayenza kwibarabara no nakuye niyo mpamvu waje wona mu kiganiro nakuye bimeze guterera mimi zikaitora cameraman ni wanje ntajya bishinga kamera tora basi kanesi aho murindira nkabatamika nde wewe mwana wavutse ahubwo nyene shatura bayubaye iri nyuma ya kamera nibyo ntari twabonye imana ishimwe bimeze guterera mimi akazi kagenda gute neza pe kabiri kose turashima urabona ko turasaza mbe burya wabonye ko twagiye twitegurira iherezo ryiza tugitegura nyinshi duhora tugiteguye ngiye burya mu ngandi mushasha na mengamerwa gukizwa ahandi bararigitegura kuva kera nayo muri abantu feta bavuga bati n'ijambo ry'Imana bagazi ko matwiteguye sibyo none ngabe meze neza ko dusanzwe jewe muhira niwe bukene unaona kwa ngosha telefone n'ibindi biki kwanzi yo telefone niya Jesse kandi tukuntu muzoyibona bakunzi wa step made nimwe mara karite ko imeze neza tuzobandanya niko telefone nta karite ya telefone ntumwe ntuzu nabibandaye Senga Imana iguhe kamera davre avusengero mu cyangwa uzofata amasengesho tuva hano dusenze Imana iguhe kamera kabisa mugisha twagize sikayo aya mwaje mu nzira abakozi b'Imana amen sema amen sema haleluya Step Made ironke kamera mu izina rya Yesu amen Step Made ironke kamera mu izina rya Yesu vuga amen amen nije ndagutora amaturo no munsi baje mama pasteur abakristo turi gaze ari bari muri mitsimezi barako barashira online igishengero kwi sibyo none dutsangira umubiri wa Kristo mukama none bimeze guterera meza meranda nuzenya ya filme yawe ko mwenga abantu bakora ikunda cyane none nawe cyari kuri channel yawe kubera Imana atari channel yanjye ya filme apana ya indi broken heart apana ibibero nayenzi niwe ibibero yo barayikunze cyane yo yaraturikije vraiment bari urusaso kabisa 2024 nakindi giseso duteguriye bero birahari byinshi byinshi nagusengera ni kamera kabisa numva ko akazi sengere nkori hewe nagize umutima kuzana mukate wa turwasa arakantu na usitwa turazimvye benisho urazimvye wikanafise uyu urazimvye hani koko twara rifise twose nubizi none sako kubukire niko ntarinze Karenze karaga twiko gusaba aha turarembe urabo sigira bega dabiri aha mugabo antfata bimeze neza vraiment twene umuntu atubwaki mimi buya afite anniversaire no munsi buya jina nigamiye muri tavuga ati vraiment reka ngende nkore muminda mwishike gani nta ntafise kamera nkangane nkoresha telefone nta kundi tavuga ati nivyo kwijana ukunyene vraiment mimi n'umukozi yarakoze 2023 byaganze neza tumutera intege abandanya akora cyane muri 2024 sivyo none mimi turizera ko bizogenda neza burya kubera Imana burya wamushima n'ivyakoretse 2023 kandi tuvyiteze kabisa niyo mpamvu n'ubu twiteze byinshi niyo mpamvu nk'abantu baba ko twifuriza ibintu biriya ku masitati hehe biriya bintu birakora cyane jewe nkanda bisengera nkabati Imana iya masitati yose uriko urayabona uzi gutuma ndakubwiye ko bikora
bakubwira ati uvumwa na benshi ugatuta nuko usabiwe umugisha na benshi bigafata burya n'Imana ikimwe ati umuntu wese uguma musabira umugisha burya biriya bintu birakora kabisa niyo bakubwira ati rero umukora neza gusa ko ntuzibanga bagusengera sibyo nemeye kabisa je vraiment n'abantu benshi bansengeye nandi muhira akora gize no umutima nkagaruka gukora nkagimvira akoresha na telefone n'abantu bansengeye je sinamenye impamvu sinamenye ikazo wagize kamera je vraiment narabagije na CK ryari none benshi yagiye he mu biki arambwira ngo nta makuru yawe siko yambeshe no yarazi ko nta numwe yarabizi nta numwe yazi yo narinde CK ninge naramuntu wawe hagufi mbo wowe ngira yarazi ko njyamye muhira oya ahubwo yarabizi gusanga nashaka kubivuga mbo gusa hari ibintu nyene urumva by'umuntu hari ibintu nyene biri privé by'umuntu gusa nyene byinshi yarasanzwe abizi gusa sino muteranya no cyumwanga kwera yanse kubikubwira yansindo mu yana ibyo nabyo ngomba ko vyaheze ni bon ko vyagiye gufata inzira gusa nyene takubona ngo step media chana raryohewe cyane ubonye dusuye gukora kubera ko Benishu warega umunyamwuga ntumbwire byavre basi aka kazi nyine uragashoboye ntumbwire burya jewe sinabe narindi uragashoboye cyane kuko marambona niyo nyene tuko turakora nyene basi igihe cyose uri kurakoresha igani kiba kirimo vibe ite ubwoba sema amen sema haleluya sema fire igano twakoranye igihe nakorera mu ndifa ko bacibuka hariya sha sengera ngo nzokore birafata sha byarakunze Nabazenye waranyaturiye natuye kwe mwasanze ibyo niko ndaturi byari nimara ya Yesu ngo mimi nawe atangura kore kabisa nukuri sinibuka nivyo navuze ariko nakubwire bene nanje ni nkindoto mu kintu cyambere shima Imana muri uyu mwaka ntari nitezeho kizonamba kusinenzi ko nzokora igikorwa cyane ntumbwire kijya gikorwa cya ibibero ibibero by'umuvyeyi uri narasuma nanangiriye neza be na film kirakundwa peti bantu barayikunda sana bararyoherwa sana ari kintu cyambere abastari bose baba bari hajya ashawibaza Imana irakora kandi twari mu bihe bibi by'abastari harimo utudumbu tw'amajambo twinshi bose baragico bari bafatiriwe bijya bintu wowe byakweretse image imeze gute mimiko abastari bahurira ahantu hamwe kandi harimo utuntu kutumvikana hagati yabo nyine byanyeretse urukundo rw'Imana nkunda biriya bintu n'Imana yabikoze arundi muntu aciyambwira ati burya Beni mimi bajya byatweretse ukuntu mimi asanzwe abana n'abandi ba cineaste ndagerageza na cineaste dufitanye ikibazo bo biraboneka byaragaragaye ujya munsi ndetse wowe bakifitiye ntabizi oya sinibaza ariko jewe nta numwe dufitanye ikibazo kandi bajya kuba udafitanye ikibazo n'abantu n'umuntu siko kitohaba ahubwo no kugerageza kugwana kugira nikihaba kuko hari abantu benshi bavuga ngo turakunda amahoro ariko gute wambwira ngo urakunda amahoro hama wowe ukaba ari uwo muntu w'umunyamahane wa mbere muri wowe umunyamahoro aharanira amahoro kabisa kwe kwicukunda uragiharanira niba ukunda amahoro haranira amahoro kabisa niba ukunda umubano mwiza hagati yawe n'abandi guharanire kandi birasaba imbaraga nyinshi birasaba kubigwanirira kubiharanira niba ukoshanye na mugenzi wawe da buryo bwose mu biheza ubonye mutabeza nawe muharire nyene bihebe kandi mugumane nivyo vyiza kabisa byo birumvikana byo mivuze nivyo apana ngo umugende ufise ishari na mugenzi wawe bubwire nimba ufise ikibazo na mugenzi wawe kimubwire bihere bifatize ubuzima dufise ikintu cyambere ngendera ko benshi nuko ubuzima bw'umusari bugufi ibaze ubuzima bw'umunsi ni bugufi ufise ibyo ugomba guharanira byawe gacushiramo gacuterekamo n'amashari kwikorera abantu abantu bagenda bikorera abandi baravunika cyane byarusha kwikorera umuntu ukabika umuntu umutima nakayarambabaje nimba udashaka kumubwira ukabona ko ari abantu Benishu udashobora kwegera umubwira ati warambabaje ahubwo bimubwiye bica biba bishasha rero umuntu muzinanye ubumuzi umuntu mugendana ubumuzi ubuzi uburyo ameze ushaka kumenya ati Benishu ndamwegera ngo ati Benishu warambabaje Benishu afite umutima wo guca bugufi atabujya burimwo akasaba imbabazi kandi n'igihe nzi ko ndabikubwiye ahubwo ho kusaba imbabazi cyangwa guca bugufi ahubwo bice bitera biba bibi cyane nisaba Imana inkomezi zo kubabarira burundu kabisa wowe bugigihe igihe kizogera witahure kora gute ujya muntu ko namubabaje ariko agakomeza mvugisha kabisa akomeza nyene anyereka umutima mwiza taka n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo
iyo ugiriye neza umuntu yakugiriye nabi ngo ni nkaho umusutse kamakara yaka ku mutwe wewe numugirira neza ziko yakugiriye nabi nyine umutima wo zohora umucira urubanza uhora umwagiriza igihe kigere aza kukubwira ati shambabarira nibwo atabikubwira agakora utuntu tukwereka yuko nyine basi no muri we basi vyaheze yitahuye so rero abantu niduharanire kubana neza ni byiza biraryoshe kurana nkegeye muri lancement kubona abasinyeste bari bakoraniye hamwe byari ibintu biryoshye cyane byari ibintu byiza cyane so rero nubwo bitugora Imana yapfuye kudushoboza ikadufasha natwe tukabiharanira kuko si ibintu byoroshe kugenda kubandanya ugendana n'umuntu nzikwiye kubabaje gusaba inkomezi nyinshi z'umutima cyane n'ubujyajya burajamo ngo asanga wagize n'inzigo nyine urumva hari ikintu jewe nyine basi nkunda ni kuvuga yuko biratandukanye kugendana n'umuntu ufitiye ubujyajya uvuga ati nta kundi reka nyine tubandanye ariko nyine kariyo no kubabarira umuntu ukagenda mukabandanya mugendana kandi atanziga umufitiye kandi uzi ko yakubabaje ibintu biragoye kandi biratandukanye kabisa so bitandukanye gute ni ukuvuga yuko umuntu niko nabikubwira nimba uzi ko yakubabaje ukabona umenga ugiye kumushikira niyo kwitahura saba Imana inkomezi zisaba Imana kandi Imana irazitanga Imana makumubara kandi mbandanye ndamukunda kabisa apana bige babangongore ngo tugendane tugenzanya ngo kariyo sha benishu yarambabaje ariko nacu kubera ko icyo ndamukeneye ko nzobandanye ndamugire ko umujyage kabisa Yesu akoze Stephen yakora 5 je vraiment ndakunda message za Mimi ukuntu avuze abivuze abishije mu ijambo ry'Imana ariko kinavuze vraiment kubatahura baracyumva nimba uzi ko ufise ikibazo na jewe canke je nimanzi ko ufise ikibazo na wewe ndakwegere ndabikubwire hanyuma bigende neza kuko jewe ejo sinzi ko nzotsitara hama nkasezera gute nkaheriza gute isi kandi deja nzi ko mfise amadeni ntezo kugenda ndahejeje rero nakubwira ati niyo mpamvu bimavuze ati rero tuze tumenya guharira kandi iyo umuntu yagukoshereje si nturindire ko aza kugusaba imbabazi ngene bimubwira avana ko ataraza kugusaba imbabazi ibyo n'abakunzi ba Stephen Media 5 ivyo byari garagaje umwaka uheze n'ibindi myaka yahera muri monde ya cinema ariko ubunye Imana ishimwe ntabigihari kandi vraiment duzishimira Imana sibyo nene Mimi ubu turabona ko ibintu bimeze neza nyine ibibazo ntibibaye ko turashima Imana ariko par rapport basi imisi yahora y'imisi yahora nzi ko twarana mu njyane z'ibindi bintu birefu sana ariko ubunye sige mbona bumvikana n'ibya bimeze neza ega benshi Mimi Imana izobikora kuraze kubwira ati hari abantu ntihabura utuntu sivyo niko bavuga kandi akubwira ati nazibana ndakubona amahembe kandi nitwobara tutariko turumvi kuri kinene cyambere je no shaka kubwira abasineyazi wese naharanira iterambere ryiwe kabisa yirabewe ntagire competition n'undi muntu ndeke kuvuga ngo naka ngo ranzamukanye ngo reka ngo garagenda ndamukubite hasi mani nta uzibira umugisha wowe oya ntibikunda asha ushobora kugerageza je kunzibirira Mimi ariko Imana yanjye rafite ibyo yantegure kandi wowe urinde imbere y'Imana kabisa nta muntu ashaka kuzibira umugisha wundi ntibibaho niyo mpamvu nubona umuntu ateye imbere mufata ukuboko uko nje nintera imbere benisha nawe uze buteye imbere cyane ko nimba turi abagenzi tubanye neza sinzi bafise imodoka ngo nguce ngo umbwetse Mimi nizi imodoka hano ngira ngo nigira ndeke kwiguteza niyo mpamvu umuntu umugenzi we ateye imbere ahubwo shima Imana ibaze ko nawe Imana ishaka kugirira neza ko yakoreye urya nawe ishobora kugukorera ko n'umuvyeyi wa twese so rero nta mpamvu y'ingane pe kabisa ariko Mimi jana ndaguye ndagarutse burya jewe ntabwo nari maze iminsi ndi mu gacerera ariko ibintu nabikurikiranira hafi kandi ari amakuru yansanga inbox yakaza kansanga hondi ariko kurundi ruhande nkavuga ati none ibi bintu bizohera ryari koko kurundi ruhande bakavuga ngo ni jewe ngo nabazi ibibazo byo guteranyije nabateranyije avuga ati ahubwo jewe naje kugaragaza ikintu cyari gisanzwe kiri mu mitima y'abantu we ntaco wokora nyine wavuze ivyo nawe ubwo mu mutima wowe usanga byari biri kuko je sinumva ukuntu noza kubwira Mimi ngo yankisike ntibikunda je nabwo urinde nshaka kunyira nako umuntu ndamwanya cyangwa we nimba ufite ikintu nanaka je simpaka ndanje gutse ndamwakubera ko ahubwo ubushaka kumwanka gusa uwo muntu muri wowe haba ari ikindi kintu kabisa ahubwo warabuze ikintu kigusunika sivyo nega Mimi ariko ku rundi ruhande amakuru avugwa muri cinema ni menshi cyane ndere ndakubwira nta nayonze ntumbwire kumbona Mimi hewe wijyamiye hamuhira n'aba batoyi bawe gusa uri fresh ni hano muhira
ni kuri eglise no kuri terre fise shooting no kuri terre nubwo buzima nibereyemo ni ukuvuga yuko amakuru atanyerekeye iyo yinsaku n'ibiki nje ntayonze hari n'ibintu mara numva muri filime nkabimenya natevye ubahe nkabyumvira ndi muri shooting tubako baravuga utudumbi tujambo jambo rero bimena umutwe rero ibintu by'insaku ndabyanga n'amakuru abatanyerekeye numva guponda naka bikumarira iki ugafata umwanya ugaponda umuntu wewe gufata umwanya ukavuga nabi naka wewe bikumarira ko iyo mbuto uri kurabiba kari nayo nawe ejo uzimbura nawe byo bazoguponda erega inosi isiguhereza ico wayihaye bakubwira ati sinisakaye nawe wanyagirwa tu mpamvu benisho abantu nyine sinzi ingorane bafise mu mutwe ariko burya buri muntu wese afise nyene ibiri muri we ivyo yahisemwo narundi yahisemo guponda abantu reka ndabikomeze ndayibane kumbe n'ivyo bizongaburira ngo burya ngo twagiye dukurira ahantu hagiye hatandukanye twahuye mu kintu kimwe cha film industry indundi dufise ingeso nyinshi zigiye zitandukanye rero ari abantu rero ndakubwira ariko nkubwira nimba umuntu ayogaburirwa no guponda abantu ibyo kurya arya biracafuye birimwo uburozi birimwo imisere banyu ubundi bizomugaruka imisere banyu n'inyenzi aje bimeze nabi ntagibihezagiye giye cyane ko kurundi ruhande bakunze step media kabiri 5 tubibutsa ni YouTube channel ya Mimi Mireille yitwa gute Mimi Mireille ko nyene na hetoro mukate nawe ya kuri birthday uye no yatubwiye ngo muraryamye oya sinaringyamye ntudumbisha amazi gano rondera icayi umudumbisha amazi koma amazi ariko nditegura amazi naringyamye guga nuciye mu icayi n'umukate urako turiyo wa 18 uri kurumva rero Mimi ariko kurundi ruhande ni bya bindi bakubwira ati abantu ntiboreka kuvuga kandi ni nkuko ubunye nk'ubu ari ibintu by'amajambo menshi biko biravuga ngo yuko ngo Mimi ngo atwaye umugabo fancy sinone Mimi atwaye umugabo ngo byavugiye ntabyo nabibonye kimenyesha makuru nakibonye kwa Diko bagirana nyama yavuze ya yamuhungu nivyo usimani mubabare nta kindi navuga bijye bintu nivyo nta kindi no ako benisha ngenda afite umwanya gutwara abagabo bandi jena gutwara umugabo umuntu ubwo je nabuze umuntu yondesha nkatwara kwawe nje oya kakaje wowe muganga yikukwezi ni kwanza si uvuga ngo ni umugabo wiwe ni umwese wiwe ngo no bahorana bakundana wabo ndimo yamugurira imodoka tugurira ifana ndakenye je na merafisi umutugurira ifana ndakugurira we mbonye umwe tugurira ifana gazane ifana leta kumbe rero ndako ndiye urayimo tugenda ndihuta nacho okay ujya no mwese wiwe ujya numva narabyumviye ujya no mwese wiwe si Desire Desire mbaba hehe ujya ngo yamugurira imodoka uyo navuga ujya mu Desire urazi ko ari umuntu ashigikira impano z'abarundi bose cyane urabizi nanje rero babona postinze ashikira nyine ibikorwa byanje kandi buri musineste wose aramushigikira Desire ujya Desire ashigikira musineste wose buri musineste wose umusineste Desire adashigikira azavuge hano kabisa umuntu wese atigeze ajya amafaranga ya Desire oya sikuvuga amafaranga kandi amafaranga uburyo bwo kumushigikira mu bundi buryo nyine kumusupportinga gupibriyama ibikorwa gushira kuri stati voilà nta muntu n'umwe atabikorera urumva none je nimba yarabinkoreye bacavuga ngo ni umugabo wanjye ni umugabo oya nicyo bisigura ariko jibyo oya ntaco yabintwaye ni nkuko naje kugushigikira kuri umunsi wa anniversaire nibica bisigura yuko ngo ari ibintu nkagura umuka nibagiye ko tugimuka Bacha turakunda nejo Afriba kwe rero ikintu gihari ako James byose ntuba binwaye je wamvuga ati gihe umunsi wageze gihe niwo mucamanza mwiza niyo mpamvu je utazombona wendi ko ndaharira n'abantu uratungana n'abantu mbeshera ariko igihe kizokwemeza kizoza kabisa je nakeneye kumenya ico kintu twese cyama kidushikira mu buzima busanzwe nimba uno musi tararonka umuntu akudisinga utaronka umuntu akuvuga nabi agushaka commentaire ameze nabi ariko uramaze kumva mugenzi wawe ariko baramuvuga nabi Mimi turakeneye kumenya strategy yo gukoresha kuko ntiwigera utongana n'umuntu wishurana amajambo n'umuntu nibihe wabayemwo vya kera ntiwigeze wishura umuntu arahuje kandi iyo vyari bihe bigoye cyane turakeneye kumenya mbega bikugendera gute ufise umutima umeze gute ku buryo ngo wumvise umuntu akwagirije cyangwa akora gutuka mu bantu cyangwa aje kuzanira insaku utamwishura indi jambo ribi umubwira gute bigenda gute ko vyitwaramo gute iyo bidushikiye natwe
hari ijambo ry'Imana nifashisha bivuga ngo ishobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Wumva ni ijambo Pawulo yariko aravuga ngo ishobozwa byose na Kristo ampa inkomezi. Ni ukuvuga yuko benisha kuvugwa na Bibiliya babaza nk'abijya bintu ntuze yariko arapostinga dutuka ngo turabasambanyikazi ntuze ya koresha umwanya nabwize ivyo bintu nimba ngo mu Rwanda nageze kubibona sha nabibonye ngeri kuri page yiwe ngo muri filime murabasambanya umuryango yatutse jewe atuka kado umva nyine arashiraho poste akavuga ngo nimba ngo umuryango nimba ngo babasambanya ibintu nk'ivyo umva benisha birajyana ko n'umuntu agutuka umva nakwambika namwe muhuriye namenye uburyo ujya namenye wambara birababaza cyane urumva ubonye abage aho nakazi ko menshi makuru twebwe basi nk'abakristo nk'abemera Kristo umwami n'umukiza w'ubwabo hari ibintu tudahangana nabyo kabisa ko tuba tuzi nyene ibi tuze kumugwaniza rero satani ntibamugwanisha amajambo bamugwanisha amavi urafukama ukibabaza cyangwa amafungo satani canke ibikorwa by'abadayimoni nyine nk'amajambo mabi yo kutuka niki ntibayigwanisha kwishurana cyangwa kuza gutukana habe na gato uri kuragwana uko uri kurwana nabi ko twe ntitugwanira mu mubiri tugwanisha imyenda tugwanira ku mavi ni kuvuga yuko ibyo bintu birakurya mu mutima ukababara ugafukama ukabwira Imana ati Imana inkomezi zo kubyakira no kubirengera. Rero Imana dusenga siyo majambo gusa ni ibikorwa imbaraga irazitanga mu by'ukuri iyo uyisabye inkomezi ziraziguha pe ukabibona nk'ibisanzwe nakoresha umwanya ko yanutse ku biriya byose tugahura wanashima nkamugurira ifana nkamwereka ko ari ibintu bisanzwe ko atakibazo mufitiye ejo n'ejo ubundi bizomukosora bituma ahinduka urumva rero ukuntu je ndabishobora sinuba ngo ndije ndabyishobotse ko birambabaza kuko nawe umuntu umutima umutima w'inyama n'amaraso sindi kinyabugingo sindi kivajuru ndumuntu w'inyama n'amaraso uvuga yuko je ndafukama nkabwira Imana kiraba bino byose wowe uranzi kandi uransobanukiwe kandi uwo nemera ni wowe unzi nuba yuko njyewe icyo maranira ni uko Imana inzi maranira uko Imana imbona n'uko inzi n'uburyo mbanye nayo mugemba mbona mbanye nayo neza ibindi byose ndabibona nk'ibisanzwe ndabica amazi nkirengana ko bari ibintu bije kunca intege kuko ibaze nk'umuntu nshinja kwishyurana akoresha umwanya abayaburi kuratakaza umwanya vuba ibaze nshinja kwishyurana na nyama nkangati bira bintu urumva nta mwanya nabambaye nkawe ubumuhaye n'umwanya w'ivyo bintu kandi nabambaye nkawe kuvuga yuko rero shobozwa byose na Kristo aminkomezi jenye nabyo no kwishoboza ariko ndi kumwe na Kristo ndashoboye ndumunyenkomezi ni kuvuga yuko rero ahubwo jewe ntangazwa no kuramvuga neza nico kintu kinangaza basi ndumva ngutangariye ariko umuntu aza kumvuga nabi ndabera ngaseka tu ndabera ngaseka bwati cya nubaye wa mbere kandi nubaye n'uwanyuma ko ndi mwisi kandi simbi isi yisi ndigomba kunkunda kuko isi nkundizo bikunze cyane ubwo rero ntari uwisi sinigomba kunkunda kandi sinigomba kunkomera amashi n'abantu bose ntagomba kunkomera amashi bose numva sivye ko nzihandi ko hari abantu bankunda ariko n'abanyanka barahari kandi abanyanka bahari kugira ngo nyine nkomeze kumenya ko ndi mwisi bimpeshe kubandanya urugendo kuko nje ndiko ndaja mwije ntaguciremo gatoye meme bavuga bati ngo igiti ngo cama ivyamwa vyiza nico kigira iki bagitera amabuye rero kandi akubwira tumaze gufata trajectoire yo kuvuga ati jengeranje muri monde film monde cinema nuko nkeneye gushira message mu bantu benshi bagiye atanduka ivyo bintu vya bizokundwa na benshi kandi ari abantu benshi bazovya rero nizere ko izo commentaire wari ubyiteze ko zobana navyo tuvuge gutya nje sinari ndavyitse ndanzi ko bizomba ko pe wari twari bose bazogukunda sinari ndeze ko umuntu azombeshera kanyadukana ibibazo aho rero urabonye bike hari ibintu byinshi rero birabiri nyuma nafiye kuja muri filime cyamura navyo ubu rero narakomeye
umva nishaka kunuka n'ubunyene ariko ikintu nabonye mimi vraiment nasanze ufise umutima ukomeye cyane burya ukuntu naniteze yuko uja kuza kureagisa amaze kumva izo commentaire nk'izo ariko nkaba nigeze numva n'ijambo narimwe gize kuva mu kanwa upostinga kuri stati cyangwa kuri platform cyangwa widogera kuri stati vraiment murakomeye kabisa ufise umugabo akomeye cyane muri wewe muri jewe hari umugabo ateye ubwoba Benisi ateye c'est ma amen haleluya c'est ma amen c'est ma fire Mimi vraiment jana ndakukumbuye vraiment wallahi ndakukumbuye kandi vraiment merci sana ko watwakire neza anniversaire ageze neza sana vraiment Mimi je vraiment ko ndagufana sana mbe Mimi kindi gikorwa gute cha 2024 mbona mbona ko watunyoteje cyangwa dutetwamwe guterereza nga Erega naga telefone abantu bari hanze bocisha mahera kuri telefone ya bibi cyabesha mubwizo kuri umwaka no kwindi mafisi ibikorwa byinshi cyane nkumbwire waranditse biriho full urumva impamvu reba abadiaspora baduteye wari bayazane frère bayazane kabisa je nta mu diaspora no je kwescroka ngo mukunda mu mafaranga nkore film nkuko abeshi babikora nabyo nzokora nushaka kuzonerera n'umutima wa mwiza cyamureke cyamureke agenda ndiriye ko kwescroka nabyo ubonye kabisa cyangwa babandi usanga baje kugufasha kugira ngo agukore ku kindi kintu uzogomba ugende uko ko mashitani kwa jina Yesu kabisa ariko umuntu afite umutima w'urukundo gushigikira impano tumuhaye karibu urabona ushigikira ni wobuhonze pe kabisa nze ko imana izoguhezagira nukuri n'umugisha kabisa n'umugisha gushigikira Mimi kandi bakubwira bati rero ushigikira umukozi w'Imana kenshi usanga n'ibikorwa vyawe aho wakuye egana gusenga voilà n'uburu abantu badushigikira nyene tugomba kubasengera tukabasabira umugisha hano mu isi no mwijuru Broken Heart good Broken Heart ni sawa mbona abantu bariko barayakira neza kandi urumva ntiragera hiryoha cyane buri kiraza n'ikiryoha umwanditsi ninde bujya ujya film ni David yakinya muri filime yanje ibero by'umuzeye yafadikanije n'ujya yitwa Jamal bafadikanije abahungu batatu cette fois ci ya medecine amwumvise basha zagenze gute ya medecine amwumvise mu banditsi oya niyo muri Fresh TV kirumva ba David no bayifise rero je nagiye nk'umukinyi njewe Aroni yarampamagaye boss wa Fresh TV arampamagara nyine nk'umukinyi kandi yarawa boss warakoze kumpa akazi mani kabisa bena ndafise ikibazo wagiyeho nko gufasha canke wagiye ku by'amasezerano nyene nagiye nk'umukinyi yarampemvye imana mu mugisha voilà ivyo nivyo tuba tukeneye kumva ko yari Mimi aho ugeze vraiment na urakeneye ko ubwira ibikorwa sivyo none muhira ubona tantina guma agenda gusa agaruka ko nyene vraiment atabona n'umukate twagituzanye ndambara umva muri shooting ngendakenera impuzu kabisa ibigaragara yuko ko nivyo ukora ubishikana no muhira twaje mu rugo Mimi ahasanzwe waba batwakire neza ntibigeze batwirukana vraiment iya butazana ni tomate ngaha bari kutwemera ko twinjiza ni telefone muri make barabushigikiye kandi babidufashije mu cyane kabisa uvyo byakira gute kandi urumva yo batanshigikira byakwa bikoye bako urazi muri shooting hage tugira akazi kesho Broken Heart yaturuhishije cyane kandi twayishutingira kure hari mu kajaga hage twataha dutebye umva ariko nyene byose nyine mbababazi yondi kandi urumva hajya Benishu gitunze umwana uramumenye kabisa ubuzika fsinge sombi cyangwa atazifise yego kuburyo je ntoga ati sininza ndaraye hanabo babazi katanga sombi ndi mu kabisa umva rero baranzi barakwizera muri make imyaka ingahe nk'ibiri renga ndi hano umva yuko Imana bayezagire cyane Imana bamugisha aho bakura hagume hagwira ibindi bintu byinshi gume byuzura sema amen sema haleluya sema fire umuriro wake n'izina rya Yesu urumva n'uvuga kandi burya nyine niyo utunze umwana w'Imana n'umugisha karagusengera cyo kirumvikana cyane Yesu bakuze step njya kuri 5 twoyaga byinshi na Mimi nitwoheza akakara kanu gatoyi ni shawara nduhisha cyane Mbaje kuvuga ntiduheza vraiment kwere kandi kiti kindi naco Mimi je ndakunda message zawe urafise ukuntu kuko waraciye mu bintu bigoye si twese twaronse kuko urabona no guca mu bintu bigoye burya ni opportunité ni vyiza n'amahigwe si ibintu by'abantu bose kuko uri kuramenya ibyo abandi batigeze bamenya nka douleur wo wagize je nkamushikanje ntuzi yigeze agira ariko urumva yuko umwana wanje nzomenya uko ndamuhanura seno nivyo nabonye byakobaye gaye ijambo je ntakunda kubaza Imana
kubera iki wemeye ko nca muri bino biko naciye mu bibazo nkiri umwana muto cyane kumva birandenze umva abwira Imana ndiko ndarira jenyene bikwereka Imana wemeye ko bino bintu bimba umva nyene akaje ko mutima nyene kambwira ati hari igihe kizogera nkabati kubera iki niki niyo mpamvu nemeye kubicyamo umva rero ariko nkaca ndonka ijambo rya jambo abigishwa babaza Yesu uyu mwana avutse ari muntu Yesu uyu mwana ko yavutse ari muntu niwe yakoze ibyaha cyangwa n'abavyeyi biwe Yesu yabishuye ngo umwana nta cyaha yakoze kandi n'abavyeyi biwe nta cyaha bakoze ngo ariko kwari kugira imirimo y'Imana igaragarire muri uyu mwana haleluya amen haleluya rero ibyo ducamo byose suko twakoze ibyaha bisumba iby'abandi bakoze suko cyangwa nyine n'abavyeyi bacu barakoze ibyaha birenze iby'abandi cyangwa turabara umuvumo ahubwo hari n'ibyo ducamo bitewe n'umugambi Imana idufiseko kugira ngo abeshi bazokumva intahe zacu bizere kandi nabo bituma babona ubukuru bw'Imana muri twe bituma babona imbaraga z'Imana muri twe kabisa amen nuvuga yuko je nk'ubuzima bwanje hari abantu benshi basi intahe yanje hari abantu benshi n'igisaha basi baranabimbwira bavuga ati bitewe nuku ariko uca no mu bibazo benisho ukitwara nabi kigira umva nawe nta muntu ashaka kwigira ikintu na kimwe ako iyo Imana igufashije ukabyitwaramo neza abantu benshi babera icyitegererezo ciza kabisa none ugasanga hari abantu benshi bariko barakira ku bwabo hari abantu benshi bariko barahinduka ku bwabo bariko barakira agakiza kubera wewe rero n'abantu benshi babona ubukuru bw'Imana kuko nimba nkuko ukuntu mbajije kubera iki uhura n'ibintu byinshi bigukomeretsa ariko ntiwidoge ntugire iki numva ko niyo yonyene mukomeye nk'ibuye niyo niko ni imbaraga z'Imana zonyene urumva abantu benshi barabana bimbwira rero ni imbaraga z'Imana mimi navyo yoshobora shabenisho nukuri ntabyo ngenda byunacemo nkiri umwana nivyo biradutangaza ati gute mimi atigera réagissa gute bikundira gute nakuze nkurira mu bibazo kuva ntawe guca ubwenge ndi mu bibazo kugeza n'igisa umva n'ibintu nyene ubamwo nyene warasanze kumenyera rero kuvuga yuko igihe kizogera ariko sibye ko n'ubu uyihari benshi nyene bagenda babona Imana kuri je babona Imana bigatuma bizera batuma bumva bo kwizera Imana kuko ejo ntihasa n'uyu munsi benisho kabisa urabizi cyane gose uko twahuye bwa mbere siko bikiri hari amateka Imana igenda ihindura n'umuswari umukate muzi tugombere duhura nta mukate twari duzo dushimira Imana muzi tuzojya pizza canke tujye ibindi haleluya uvuga yuko rero hari n'igihe kizogera je ku buryo bitazabigikena nuko ndanavuga kabisa ariko intayi kagendera avuga kandi wumvirije ubonye mimi wenyene akabona Imana muri we akabona gukora kw'Imana akabona rukundo rw'Imana nibwo ntamubwira ngo byagenze kuno ariko akumva story gusa akakubona gusa agacabona story yose akabona icyo gihe ko nico tiko turajama haleluya amen bizomutuma avuga ati okay Imana yagiriye neza Imana yakuye mu cobo ikamugeza naha nanje ishoboye kunkura handi haleluya amen rero mwizera Imana kabisa tuje ni heza indirimbo ya Divine mazimishi ifasha cyane Divine Light ivuga ngo bivuga nyine nteranje imbere nteranje imbere iririmba gute inzira isubira inyuma nta gihari katuri imbere gato ndayizi inzira isubira inyuma basivuga gute basa amajambo yirimwo urumva ivuga nteranje imbere inzira isubira inyuma nta gihari oya nta gihari nteranje imbere rero nuvuga yuko inzira isubira inyuma kwa mimi ntayirimwo irugaye guki ariko inzira ije agumagira ama progression gusa ariko kandi nukwini Imana ni nziza amen Imana ni nziza sana namye ndimbura kuva kare nibuka ibintu Imana yakoze ukumva umenga uzuyemo akanyamuneza benisha muri mwaka waheze Imana yakoze bitangaje sema amen kandi byinshi urumva hari kimwe nibutse numva hano numva muri chambre haranyagiye numva noja nkano kumusozi ngakoma induru ariko y'amashimwe umunsi wose uzadukoresha kandi urakoma induru y'amashimwe
Geisha kuza step ya 2 nukuri kwimana Jeff Remana mimi twayirukana kera aratubwiye byinshi cyane ivyerekeye agakiza aratubwiye ibintu byinshi cyane kuvyerekeye ivyo yabonye muri 2023 mbega we muri 2023 wabonye biki ariko ku rundi ruhande yego turabizi neza ko abantu 2023 tigeze igendera neza cyane ariko tuje dushimira Imana ko tuba dugifise n'ubwo bugingo kuko ni benshi bitavye Imana ariko n'umutwe wa tutakiri kumwe muri 2024 ushimira Imana ariko warashite muri 2024 nubwo bunima Imana yakubwira sivyo nene mimi kabisa byo dukwibwa turashimira Imana cyane hama ikindi naco mimi nakantu gato ngira mbwire abantu burya ni ikintu umuntu akora kuvyerekeye kahise kiwe burya anye kubera iki wama wiyumvira ivyo wakoze muri kahise ukabizana muri present ikintu cyose uzobana kikwibutsa passé kibi ibyaha wakoze muri passé uyo ni shetani Imana ikwereka ibiri imbere kandi ni ntandaro yo gutsindwa voilà uriko ushaka gutsindwa ko ubakuzana ivyo wakoze nka jewe ndi umusuma mu myaka iheze umuntu aganza wumva ijwi rinjemwe ngo wewe kubera iki uguragira ibini kandi ukera ari umusuma kubera iki unzanira ayo majwi shetani why sivyo none mimi bakubwira ati Imana ikuvugira mu kwereka ibiri imbere ibiri nyuma byo wakoze bibi Imana nibikwibutse rero past tuirekere past tupambane na channel of progress na njia maendeleo na future nkuko mimi bakubwira ati jewe nguma ndabi imbere hari itara riri imbere hari Imana gushira imbere hareka muri imbere kandi kadivi aho shahe koko ndakaje buke kavuga yuko nyene ngiye yindi vuga new level urayizi ya new level haraka reference avuga hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana n'amatanguriro yanje yoba mato cyane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka amen rero naenda yukora abantu ngo harahana imbere hari imbere ya nturabiri inyuma Imana itwereka kandi hari nayo tubwira tugomba guharanira ku buryo tutagomba no kurangazwa n'ibiri inyuma nimwe je ntashobora kurangazwa n'umuntu ntuka no munagira iki hari ibintu byanje biri imbere maranira ufise akazi kari imbere kakurindiriye kenshi cyane hari ibintu byiza biri imbere yanje ngomba kwakira gusimbira ko bifati ivyo rero kuranyibutsa bya kera rero misi juu njyewe kura navuga ibya kera sida gutahura sida kumva sinzi isi urimwo wewe uri mu biki nito turi muri mondimwe kabisa ahubwo wewe komeza ahubwo nawe tujane urabiryo tara niko ndaraba nanje kabisa mimi ndagushimira cyane mimi ariko nogende konyera vuba dusengeye ifo ko vuba tuzere kiganiro ko dusengera ariko basanzwe mukurikirana movies za mimi arafise iko akora ni Broken Heart ugisanga kuri Fresh TV sivyo none yes kandi akubwira afise na afise n'ingaruka ikica kuri channel yahe kwa Sabas kandi Sabas Gen Films ya kandi Sabas nawe nyene foko tumwiruka ko bakoze step media nimesha kuma musaba very soon ugiye kumubona Sabas nawe nyene na Abel tuzomurondera nawe nyene atubwiye tuje tumukoresha ikiganiro n'abantu benshi cyane tugiye gukoresha vraiment benshi bari baturindira nyinshi kamimi kandi nawe turazi ko adusenge merci sana ntabwo ndongera nakajya kubikubwira vraiment nza kuvana natwe kandi Benish mu misi bike uzoribona acha kunambia dusengere tureke ibyo biti dusengere kuri je vraiment tugira dusenge bibi je dusenge vraiment byo senge shidarike day ndahubwiza kuri Benish umunyamwete ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ngo umunyamwete azokorera abantu amen kandi ijambo ry'Imana ngo udakora nakajya kabisa niyo mpamvu Imana yavuze ngo izoshigikira imirimo y'amaboko yacu ntizoza kugushigikira uryamye mu gitanda urumva cyangwa uri muhira ni ukuvuga yuko umuntu w'umwete nkawe kubona uri gukoresha telefone kabisa ibyo biriko birangya birambabaje cyane birababaje cyane ni ukuvuga yuko nukuri bakunzi ba Step Media mu by'ukuri mwebwe muriko muradukurikirana ngira icyo mukoze iyi telefone ndayasema izina rya Yesu amen sema amen kandi ko wansanze hano ufise mapa ubona hari uburyo Imana inezereza mu abantu kabisa ufise akamape kandi keza ngiye kubyara Yesu ni mwiza amen amen numva nyine umunsi wanje ntiworangirira hano vraiment no kuri kwimana ifoko ndakore kugenda vraiment kugenda vraiment en tout cas ifoko yenda vraiment utaburiye Imana Mungu yo peke uvuga rero
ariko ko waje hano iki kintu kandi n'ukuri Imana izogikora kabisa kuko nasenze kabisa tugiye gusengera kamera kabisa amen amen gusengera kamera kandi mu majambo magufi cyane sigaye Imana ibawumugisha abadukurikiranye bose amen ndabakunda nanje musengere mu by'ukuri ifite ibintu byinshi nyine mba numva nobaha ariko nyanjye nkagenda ngira intambamyi z'ibi na biriya ariko jewe sinihebura kuko mfise Imana amen amen kandi Imana yanje hari ukuntu ndayikunda hari ukuntu ikora Imana yanje ikorera ku gihe kabisa ikoreshwa n'amasantima y'iki n'ibi na biriya ikora ku gihe cayo yanyigishije gutegereza igihe cayo rero nayivyo ndayibishimira ku buryo igihe cyose nzoza kubikora ibigomba kunyigisha kico ikora cyose kuri jewe aba ari igikoze sindacitirira umwana w'uncaje agenda acitirira so navyo ni byiza bintuma kumeza kuyubaha no kuyitinya no kutayimenyera kabisa so rero Imana ibawumugisha amen badukurikiye mwese muhabwe umugisha mibira bakunda cyane ndabakunda cyane kabisa akunda Yesu agakunda n'abantu b'Imana umuntu w'abantu bose n'abantu bose nyine Imana yaremye ndabakunda abankunda n'abanyanga mwese Imana ibawumugisha amen amen tuzosubira dusengane zana kuboko data mu izina rya Yesu Mana ugira neza Mana hombaye tuzi neza kuri Imana ishoboye byose tuzi neza kuri Imana iri hejuru ya byose tuzi neza kuri Imana ifise byose kandi tuzi neza ko umuvyeyi mwiza niwe wavuze ngo uzoshigikira akazi k'amaboko yacu niwe wavuze yuko ngo umunyamwete azokorera abami Mana Benish urazi ko ari umunyamwete urazi ko akunda gukora rero mwami ndakwinginze ngo umuhe kamera mu izina rya Yesu Kristo ivyo gukomeza akoresha telefone ndavyase mu izina rya Yesu Kristo Mana mu kanwa kacu washizemo ububasha ndatuye telefone ndayase mu izina rya Yesu Kristo rero mwami kandi ndazi kugiye kubikora kandi nanje nzokongera kuza kuri Step Media bari bakoresha kamera ngushima tuvuga imirimo n'amaboko yawe mwami tuvuga imirimo y'amaboko yawe akirishimira bive ku mitima yacu kubikoze kandi ugiye kubikora kandi turabigushimiye cyane turavyakire nk'ibyamaze gukoreka komeze rero baho umugisha cameraman CK umugisha komeze umugirire neza nawe komeze Mana mube hafi kandi biteho n'ivyiwe byose urakoze data wo mwijuru icyo cyose kibicawe n'ikigano turagisenge kizokubaka imitima y'abantu kizotuma imitima y'abantu data ihinduka kandi yongera kwakira ubuzima muri bo bwa Kristo umucunguzi wacu amen Yesu akoze sevje kuri 5 ndagushimira cyane wadukurikanye kuva ku ntango gusa dugera mu gasozo tuzosubira no gutaha kuri mbere kuri micro band camera ni CK professional umugambi wawe ni nyene nkuko mimiye bidusabiye abisengeye turakeneye kamera